Reka nzeye ko bameze neza, reka nzeye ko muguwe neza abakunzi ba Burundi Kingdom TV. Jure kurumva ni Ready Pleasure inaka image kurabona. Ini Burundi Kingdom TV uri mushashira subscribe, like, share ndetse na commentaire. Murabizi ko twama tubazana bishasha, murabizi yuko twama tuduza impano z'abantu benshi. Today nkaba ndi kumwe n'umuntu umutipe kwera ko ndamwuha kandi akumvireka ivugire kariyo. Murakoze. Murashobora kwibwira abakunzi bimbonesha kure yacu. Ya amazina abavyeyi banyise ni Iradukunda Gimari hama umwuga nawe yense yandi mazina tuza kubishikako. Gimari? Ya. Marie? Ego. Kumengana ngiye kogo yenuko. Mfite iryo zina ryaje kubera bibi wanje yakunda gusenga cyane mu Katolika. Umva ko baca basenga Maria kuntura byumva nawe. Niyo ryace riva rero Gimari. Abasenga yo babyumvise. Yeah. So, usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Sanzwe ndi umunyeshure. Niga mu kabiri Université de Grarac muri ville Saint Michel. Haniga Institut de Télécommunication et Réseau. Nshaka abantu bamenye impamvu twagutumiye. Waje ngaha nk'umuririmbyi twamenyereye twakira abaririmbyi canke abandi babikora ibindi bintu. So je naje ngaha anye nk'umu invité wa modeling manequin. Manequin. Yeah. None gikuba uri mu manequin ngaha mu Burundi birakorohera cyane kwera umenga ni ibintu bitaravuma cyane ngaha mu Burundi. So biroroshe cyane kuri bamwe abandi bikagora bivanye nuko akenshi sanga atari talent yabo. Ugasanga barabigiyemo kwera ubushuhe agakuku nakaragiyemo ikangendemo. Yeah. Watanguye ku manequin cyane? Haraheze 3 ans. Gora 2019 yeah. Niki cyakumenyesha cyane cyakwese kuri mu manequin utabaye nk'abandi ngo byinjiremo dano biva? So je narabyinjiyemo ndabikunda kansanga nitara aryo winjira mu kintu kubwa wiyumvire ko atari talayi wawe mugabo umaze kubyinjiramo ukabikora ukabikunda bihinduka talayi wawe. Ya naje byinshi talayi wanje ndayibandanya naho hagenda araza udusurago twinshi mu buzima ntitubura. So niki cyatumye wumva wo mu manequin? So cyatumye numva yuko no manequin nuko nabyisanzemo ndabikunda kandi ndisheri no kubikora navyo. Yeah. Struggle agihura nazo muri career yawe nije? Nibijanye n'ivyama event utaronka ama evenement ugasanga uri muri agence hageze evenement bakagukasa urumva yuko atari no biryoshe cyane. So nyimba raho manequin cyangwa no byama agence bitaravuma cyane mu Burundi nko hanze. Umuntu akunda kuraba nko muri France barakunda kugira ama défilé de mode usanga mu ndi havyo baragira. Muhira vyaroroshe? Muhira biroroshe ahubwo namaranye busa kumwe n'ama repetition. Yeah. Wow. Nk'abagene muri kumwe. Muhurira kwa muri aba manequin cyangwa abari ibindi muhurira? Oya si bose harabo duhurira kuri by'ishure n'ibidurira by'abamanike nyene. Ni nkihe show maze kuja mukavuga ati show vraiment renga mu Burundi bagerageje kuduha gafatika bukebuke ko yandatse nta katanje kari. So umuntu ashaka kuvuga amafaranga umuntu batanze nshaka kuvuga amafaranga kama shaka kuvuga ati iyi show mu masho nagiyemo n'imiburi baragerageje. So amasho maze gutambuka si menshi. Si menshi arashika kuri abiri imwe yari Kermes urumva yari shure umva duhamagaye tuze dugufasha ishure nyene urumva Kermes niho kwanka kandi yawe ari ugitangura kwerekana nyene. Hama indi show nagiyemo nayo yari ya December umwaka weze yari ya Golden Fashion Party. Urumva ntacha avuga amafaranga babahaye urumva yuko twako turamena amabanga nyene. Usanzwe ofise ni abatita agence? So agence urimo? Hari agence urimo? Hari agence ndimwo bisa yuko ndayirimwo mugabo niyo yankujije mva ndayivamwo kubera ko ibintu by'umwanya by'ishure iki dashaka gukunda yuko ama repetition usanga afatirana n'ibintu by'ishure kenshi iyo ngiyeyo ndagira ndakora ama repetition hama umuntu agataha niyo yandamuye niyo yanyigishije byose
so yitwara Bamba Fashion, ndabashimiye cyane gose aho muri hose, respect. Yo mengara ndayizi. So Muri la Bamba Fashion mwubahwe kandi go ahead. cyane gose. Kuba ugeze nga kandi uri mu maneko ukaba ukibibandanya tanke mu Burundi nta byahatari, ntabwo biramenyekana cyane, uvuga ati ni nko kuba utamba traditionnel cyangwa utamba moderne cyangwa uri umuririmbyi, uvuga ati uyu muntu azome aramenyekana cyane. Ni ikihe cyatumye wumva abo bandanya Giscamena? So nta kibuye cyatumye numva yuko nobandanya, ni hamwe uvuga ati jewe yamba nkunda ikintu, yamba ndumuririmbyi kandi mvuge kuri kote wanje y'umanike. Umanike urashobora gukora ama repetition, ugakora repetition uko buke uko bwije, uraba ama video y'abantu, umuntu akwinspire ukamuraba video kugira urabe ko hari ikintu wo kwiga kuri we. Ikindi naco nuko usanga uri kurakora cyane, ugasanga uri kuradende ukigwa bivanye n'abantu muri kuma muri group, bakwa guca intege ngo naka ngo ntavyo uzinguraba ngo utambuka ko no kujya utambuka mwibarabara, uragerageza kwimenyera uri kurakora ama repetition. Nico cyatumye ndayibandanya, ndabikunda, ntihabuze dusuragwa ko barambwire nibi ngo ni iby'abantu bameze uko, sinabyitayeho gusa cyo nzi intumbero yanje imbere. Hama ikindi naco ni hamwe usanga umuntu agiyemwo kwa kuna kubwiye ko ari ubushuhe, ugasanga event ntagiye gutambuka zibiri zitatu akacabiheba akacabambirwa ya nandumva nje mwanda ukuntu mutambuka, anashaka ndakunda n'ukuntu mutambuka gusa ndanabizi basha gusa sinoda utambuka azobitwereka ndabizi bra. Iyo uri kutambuka haje imbere y'abantu uba wiyumva gute? Uri ndamba ndifyere bien sana kandi cyane. Ntabwo wa nta kineki. Oya ntabwo. Yeah. Sadene barumva. Ubundi impamvu ntajya hajya ni kubera ubwoba. Ubundi gomba numva. Ndi proud n'ukuntu ntambuka cyane. Nihe muntu akwinspire? So umuntu anspira kandi yari n'umuntu dukunda kuvugana kenshi. Arazwi yitwa Jeffo Junior, baramuzi benshi. Ni brother nemera kandi nubaha cyane. Umuwajije ikintu arakwishura, kandi yo umbwiye ati ntera conseil arakubwira iki niki akakubwira ukuntu bigenda. So ndamushimiye cyane kweri, big up sana bro. Mbe ma agence ya modele barahokrita canke nyene ndatu? Oya kurokrita ni kugirana, ni kugira casting usha uraza canke ukareka. Niko barokrita bo. Ni nk'ikihe kintu usaba abantu bategura ama event ngaha mu Burundi? So cyo nosaba abantu bategura ama event nuko event zoba nyinshi sana, ko turi muri sama event zibe zigwiriye, komsa ntihagume haza babandi nyene batore n'abandi avuga ati abanye baratambuse event haza abandi kugira nabo babagire berekane impano yabo ahigeze kuntu bakoze repetition, ibyo babigishije ibyo bafashe. Aho ugeze uwo munsi urashima? Ndashima cyane gose vraiment. Aho wifuza kuzogera haya? Aho nifuza kugira ni kure cyane. Donc nk'indoto ufite dans 5 ans? Dans 5 ans nzende muri Paris Fashion Week. Wow. Umva indoto. Hama ikindi naco mfise nuko muri dans 5 ans nshaka yuko nanje nzoba mfise nka agence ndiko ndafasha kugira batera imbere nabo nkuko bamfashije nanje gutera imbere. Inshallah kandi go ahead. Nikiye kintu babwira nk'abana ugwaruka bavuga ngo ugwaruka niko Burundi bwejo, kandi amafaranga ari mu mice myinshi kandi amafaranga aba mu bana. Donc aho umuntu ashaka kuvuga ati non shaka ko mu journaliste nka plaisir reka mbe mu manequin nka gi, ni nk'ikihe kintu nka 3 conseils oha umuntu bayifuza ko mu manequin nkawe? So kwifuza kuba mannequin ni kuba ari talent yawe cyambere, icya kabiri ni kuba urifye kuri kurabikora navyo, kindi naco nuko utokwiyonona mu bintu. Fate nka 6 irashaka konona umuntu maze kuba hejuru, maze kuranga sisi wasanga ari kujana situ ku bakobwa usanga ko bagenda n'abantu bo hejuru bamurondeye event iheze turagukeneye
nimero ngaho wonye sa repetition ziko ziragabanuka. So umuntu ashaka kuba umanike nizo conseil ni kuba uri proud navyo, ni kuba ari talent yawe no kutiyonona. Kuri talent kandi wiyonona. Ni nkihe ntambamyi wowe ubona ituma ibintu vyo kudefira canke amagence mu Burundi atagwira canke n'ahari aho gutera jimbe agatera subira inyuma? Igihari nuko bakora ikintu bita ikimenyane. So ikimenyane kweri, uvuze ikimenyane ni ukuvuga yuko itanova muke kwera umenga kugira kwa Kiswahili ni mjuano. Ndatyo umenga kugira umaneke sa kubugorotse nka jewe. Nisa kubwo ukabutambuka fresh. Hari abantu badatambuka fresh mugabo bagatambuka events, mugabo gatamuka fresh ugasanga baramukashije bien. Kweri iki kimenyane ndashobora kuba ndi muri agence turi kumwe kandi kimenyane kibahose turi kumwe nawe muri agence, ndakora repetition, we nta repetition ukora. Hageze event wewe utonda isomene yo kwa repetition, hama event iba tufate nk'ubu ni jeudi, event iba dimanche, kacuza jeudi ma repetition na vendredi, samedi dimanche ari event. Urumva je natonze ukwezi kose gwera ma repetition batangura ntonda bagaca bankasa. Urumva ko bitaryosha ivyo bintu birababaje. Niyo mpamvu kenshi usanga abantu baba abajene bamanike usanga baca babivamo bacaja mu bindi bagacika intege. Donc iyo niyo ntamba bituma n'amagence ahari asubira hasi aho jandi hako boduze basugumatera inyuma asubira inyuma. Ni nk'ikihe kinosaba abakunzi bacu canke abakunzi bako ndaza mwe bafana badora BMS baravyimese baida? Cyo no basaba nuko bodushigikira badushigikire natwe kuko turi abantu bakora ibintu vyiza biryohera abantu. So iyo duteguye event abantu baze kuturaba batangiye amafaranga badushigikire kuko atamwebwe twebwe ntitwotambuka ntitwokora event kandi atatwebwe namwe ntimwoza kuturaba. So cyo nosaba nuko muza kuturaba kadushigikira, nyambare yo sponsor mushiraho mukaduha bikaza ibintu bikagenda neza. Birumvika. Donc turakenerani bama kwifuza kwambara neza bagatesa ntanda atari muri pretty shop, bafitiye amakanzu meza, impuzu yariyo yose y'umukobwa cyangwa umugore ziriho kandi zitesa cyane. Turabaha ngo barabaha ikaze ntabwo ari divider. So nk'umuntu bayifuza nko kukurondera aciye ku mbuga nkoranyambaga yo kuronka gute? So ni izina ry'iwanje, izina ry'ubuzi ryamaye abamanike ni Ergi de Mode. Kuri Facebook ni iryo page yanjira hari Ergi de Mode, hama Instagram na Twitter ni Ergi 257 Ergi 257. Ndagushimiye cyane. Merci beaucoup sana. Bakoze ba Bondi Kingdom TV mwabonye today na kumwe n'umumodo mungagurutse atambuka bien, shaka kumara kunatambuka tuze muri mwibarabara sinzero yibara muzohurira. So mwabonye today ntabwo turi muri house, twasohotse hanze. Unabizi ubushuye muri town ni bwinshi nubwo twambaye ukaba style kusanye ni bon. Tukaba twagiye ku kabare kari mu Kanyosha ahantu hatesa, twajana umusheri wawe nyene aba diaspora ba divider snack bar kwiriba urahumva nyene hameze fresh bashanje nahakunze vraiment kandi mwayibonye ndabakunda cyane. Blessings over blessings.